This is an accomplished company. We do developments, projects to a level of completion, and we also do what we call the operational level. So before us here, I have my beautiful, educated young lady in Uganda, trained here as a hotel management. So every project that we have built, we hand over to their management. At this given moment, as the engineer, my work was done some few years back. Today, we are now connecting with the Kabaragaza. Big man of Kabaragaza, you can come along all the way from Burundi for the purpose of developing our region, being an East African part of the countries. We want to develop here, develop in Burundi, and also connect in terms of businesses. We need those Burundians who are traveling all the way from Bulaya, Dubai, Australia to be coming and connect with us in our developments. Yeah. And the purpose is for us to connect for the future generation. Thank you so much. I remain Engineer Charles Frederick Otese, Director, Otese Engineering Consult, the driving force for development in East and Central Africa. Thank you, Kabaragaza. Thank you. Next time Mr. better. Otese, next time better. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mu kiringo c'indwi imwe gusa yarahejeje gushira mu ngiro ivyo yemeye mu kiganiro giheruka. Uyo ni Sindayigaya Emile wa Kabaragaza Building Company. Mu rugendo yemeze ko rutari ruto kuko ngo rwamutwaye imirango 2 nijoro kugira ngo ashike mu gisagara ca Kampala, ashikiriza ko vyari bibereye kandi ngo ari urugendo rwagenze neza cyane, aho yanagwise urugendo shure. Nikaze uri kuradukurikirana kuri The Ray TV show, nkuko ucu vyibaza ugira uti none mbega urugendo rwari urugendo rugamije iki, rwamushikanye kuki nk'umwubatsi. Umushinga ntaye Sindayigaya Emile kuri screen za The Ray TV show. Murakoze cyane nkuko bisanzwe twafashe urugendo rwo gushika mu gihugu cy'Ubugande na cyane cyane mu gisagara ca Kampala. Usivye ko twagiye turaja n'inyuma y'igisagara, ubwa mbere cyari kitujanye twari tugiye kuvugana n'abagwiza tunga dusaye dufitaniye amasezerano yo gukorana mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tuteze imbere kisata cy'inyubakwa na cyane cyane mu gushira imitahe mu kubaka amarojema socio canke uburaro rusangi no kubaka amazu y'abagwiza tunga baba bashaka kubakisha canke abantu bipfuza kubaka amazu mu buryo butandukanye, ariko na cyane cyane kugira ngo abo bagwiza tunga bashire umutahe muri societe yacu ya Kabaragaza Building Company, aho twashoboye gushika ku masezerano yo gufatanya ibikorwa kugira ico bita partnership kugira ngo dushobore gukorana ibikorwa bivanye n'ibikorwa dusaye dufise mu Burundi. Ubwa mbere bobo bagomba gushira mu mutahe banazane n'abahinga kugira ngo dushobore gufatanya ibi bikorwa byo kubaka kuko turiko turabikuza cyane. Hanyuma nikiri cyari kitujanye nkuko twabivuze, amazu tumaze imisi twubaka twarabonye amarangi twagiye tugurira abantu barashiramo gusondeka twaciye twifuza kurondera abatekinisiye bacu kugira ngo dushobore kwikorera amarangi yacu. Rero twaragerageje kuraba ama produit akora amarangi mu gisagara ca Kampala, turanatemberezwa ahantu basanzwe bayahingurira naho basanzwe bagurisha ayo maproduit. Rero mu minsi mikeya ibikoresho bigiye kudushikira kugira ngo dutangure gukora amarangi yacu. Kabaragaza Building Company nayo itera imbere mu buryo bwo gusiga amarangi. Ikindi naco twagerageje gushika ko ababajejwe inyubakwa muri Uganda, ico bita Societe Otese Charles Technical ikora ibijanye n'inyubakwa, twaratembere ku mashantiye yabo, turabona vy'ukuri ko babishoboye, turabona ko tugiye gukorana n'abantu babishoboye, abantu bafise imitahe, abantu bafise amafaranga bashobora kuinvesta mu bindi bihugu, kandi twarashimye cyane aho bagiye badutembereza ku mashantiye yabo ndetse no mu aparatema basanzwe barahejeje inzu zisanzwe ziri ku kivi, aho twagerageje kubonana na ba manager basanzwe barongoye ivyo bikorwa bijanye no kutunganya ama aparatema
nukuri twararyohewe cyane, twaratemberejwe mu mazu atandukanye, amazu bahejeje, twaragiye mu mazu asanzwe akora ivy'amahinguriro, aho bubatse amahinguriro akomeye cyane menshi cyane mu gisagara ca Kampala. Twarabonye yuko ari abanyamwuga, kandi muri Kabaragaza Building Company turipfuza gukorana n'abantu b'abanyamwuga. Twe ntidushaka gukorana n'abantu babikora mu bitabo gusa, ariko turashaka no kubasanga ku kivi aho bari hose. Kandi nukuri twarashimye urugendo twagize, rero wabaye urugendo rw'ingirakamaro, urugendo no kwita urugendo shure. Hari byinshi twaje twize, na cyane cyane mu gukingira amazu. Hari amazu ushobora kubaka ugasanga ahantu isi meze nabi, ugaca usanga rero waraheje kuyubaka haje fisire. Ivyo byose ubwo buhinga twarabubonye ko dushobora natwe kubihinyanyura, ugasanga isi meze nabi. Hari ibintu dushobora gukora, kandi ugasanga vy'ukuri inzu kugira izoboneke ko fisire ntibishoboka kabisa. Murakoze. Mbega kuko umushinga ntahemire yahisemwe kugenda n'imodoka yiwe, ubwo vyaramworoheye, na cyane cyane ko cyari gisagara atari gisagara ciwe. Hari inyungu vyatanze bitari gutanga urugendo rubo rw'indege. Tumukurikire kandi. Urakoze cyane. Imodoka twagiyemwo yari ko Parake y'u Burundi, kandi yari imodoka ya societe yacu. Mu bisanzwe gwabaye urugendo rurerure, ariko igihe twaguriye imodoka muri Kabaragaza Building Company, twe ntitwashimye kuja ngo tuje mu magazine kugura imodoka. Twaguze imodoka yakoze kuko tuba tuzizi. Arwambwiye ngo ntibashika mu Kayanza, ariko nisanze ndi mu gisagara ca Kampala, kandi sirikirasi ya Kampala niho narangirije amashuri, niho nabaye imyaka myinshi, nsanzwe ndahamenyereye. Rero kunyonga i Kampala biroroshe cyane, gusa twararushe kuko urugendo si ruto. Burya imirango 2 nijoro turiko turagendagenda, urumva ko bitari vyoroshe. Nawe ngira warabibonye aho twari kumwe urabizi. Ego wambajije ati mbe kubera iki mwahisemo kugenda n'imodoka yanyu? Mu bisanzwe urugendo shure suguca hejuru. Iyo uri kuragenda ugenda uriga. Twaragiye turabona amabarabara yo mu mahanga ingene usanga yagutse, ugasanga hari n'amabarabara gerekeranye, amwe agaca hasi akaca mu kuzimu. Jembe nagenda ndabishira no kuri stati, narafotora nkaca nshaka kuri stati yanje. Wasanga ibarabara rimwe rica hasi, irindi rigaca hejuru, ugasanga irindi rica mu mwobo, irindi rica hejuru. Nivyo byaradufashije kubera ko no mu Burundi turakeneye amabarabara nkayo. Rero twari mu rugendo shure, kwari kugenda turaraba, ntitwashimye kugenda n'indege. Twagiye n'imodoka yacu kugira ngo aho dushitse tukabona igitangaza cyo duhagarara turabe. Kandi nukuri urugendo rwagenze neza cyane, kandi nibarabara twarabonye ko muri East Africa Community ufise imodoka yawe ugenda free. Ufise asirasi cyo bita komeza, asirasi ya East Africa Community ugenda free. Aho cyaho sinuko guterera ikidodo gusa wirenganira, maguterera ikidodo wirenganira. Nukuvuga rero navyo byaraduhaye ishure, kandi byaraduhaye ikigwa gikomeye cyane. Kuko natwe igihe abaganda baza ngaha mu Burundi baje n'indege, mugabo iyo baza guca hasi bari kugenda bararaba kumbe uburundi butunganijwe gute, amabarabara yahameze gute, bagashira n'imitahe yabo mu gisata cy'amabarabara. Navyo birashoboka. Rero turimireje natwe kubakira ngaha mu Burundi kugira ngo tuhanahane ivyiyumviro aho twotangurira, aho twohera. Ariko na cyane cyane twagomba guhera ku bantu basanzwe bafise iyo migambi yo kubaka ayo mazu, baza batwiture tubatunganirize. Murakoze. Uti none mbega ko byari bikorwa yarasanzwe akora kuki kubandanya yiga, ubwo yoba afise yihe ntumbero? Mu bintu bijanye n'inyubakwa amashuri ntahera, uko amapla canke amadesign y'amazu canke amamodele agenda ahindagurika, niko dushishikara kugenda twiga. Mu bisanzwe twebwe ivyigwa by'inyubako twarabikurikiranye neza cyane, ariko hari ivyo tugenda twongerako bivanye n'iyi technology canke n'ubuhinga bugenda buriyongera mu bintu bijanye n'inyubakwa. Nk'ubu nakubwiye ibi bintu bijanye n'imigaga, nibaza ko hari ahantu mpora ndabibona heshi cyane, heshi niyo ndiko ndagenda mu gisagara ca Bujumbura, ugasanga umuntu yarubatse inzu mugabo hariko agafisire. Ivyo byose twaragerageje kubikurikirana, turiga ibintu bijanye no gukinga bijya bintu sindiko ndabivugira ngaha kuko nanjye sindiko ndigisha, ariko umuntu yoba yubatse inzu akabona haraje agafisire, azoze ndamwigishe ndamwereke ikintu kishobora kubikinga kugira ngo ivyo bintu ntibisubire kubaho ku mazu baba bariko barakora. Rero muri Kabaragaza Building Company nico gitumubona twajanye n'umuntu dusanzwe dukorana kugira ngo dushobore kurabira hamwe ibikorwa mu yandi mahanga, ubuhinga bagezeko, mbega
iterambere mu vy'inyubako rigeze hehe kugira ngo natwe tunakwega gwege bari abagwiza tunga bari mu mahanga bazana imitahe yabo kuko burya nubwo twaba turiko turakorera abarundi ba mu mahanga canke abandi bari ngaha mu gihugu abanyamitahe basanzwe bariko barubaka amazu yabo ariko natwe turagomba kuba dufise imitahe yacu rero kugira ngo bikunde nico gituma twaciye twitura ari amasosiyete akomakomeye yo mu gihugu ca Uganda muri Kampala nabo bashobore kuza ngira mwarabonye ko bamaze gutera intambwe barashika ngahe Bujumbura baranje nabo nyene barahamara imisi 5 barabonye ibikorwa bikenewe ngaha baravuze yuko hakenewe kubakwa uburaro rusangi burakenewe kubakwaho rero bifuje gushira imitahe mu buraro rusangi kugira ngo dushobore kubaka uburaro rusangi canke apartment ngaha mu gisagara ca Bujumbura dushobore kuronka uburaro uwari we wese avuye mu mahanga ashobore kuronka hashikira kujya wabibonye wabonye ingene Uganda iteye imbere ku apartment no ngaha mu Burundi turagomba gushika kuri rya ntambwe na cyane twifashishije iyi societe Kabaragaza Building Company yego none ko wumva muri ivyo bisagara uburaro rusangi bugwiriye n'igiki gikwiye gukorwa kugira ngo hagwizwe ubwo buraro mu gisagara ca Bujumbura n'ikihe cigwe hakuye inyuma y'ugo rugendo urakoze cyane mu bisanzwe kubaka uburaro rusangi aha mu gisagara ca Bujumbura hari abantu benshi cyane bafise amatongo yicaye ataca ariko arakora hariho n'abandi bafise amafaranga yicaye ataca ariko arakora hari abari mu mahanga habari ngaha mu Burundi nagomba gusemerera kugira ngo umuntu wese ashira umutahe muri ico gikorwa abarundi muri mu mahanga abarundi muri mu gihugu abafise amatongo n'abatagira amatongo abafise amafaranga buryo ufise amafaranga ubufise vyose nibazane baze batwiture tubatunganirize mu kububakira ubwo buraro rusangi na cyane usibye ko Kabaragaza Building Company ifashi ya mbere kugira ngo itanguze ivyo bikorwa canke itanguze iyo migambi yo kubakora uburaro rusangi ariko hari abagwiza tungo bafise amafaranga kandi nabo bogira ico baterereye mu kugura amatongo amaparasera ngahe Bujumbura canke Igitega canke mu zindi ntara ariko na cyane mu bigwati kugira ngo tugwize uburaro abantu bavuye mu mahanga urazi kuva mu mahanga warumaze nk'imyaka 10 ukazuzanya abana 2-3 ukaje gushikira mu hoteli urumva ko ari bibi cyane warabonye aho twashikiye warabonye ingene batwakiriye usanga inzu ifise chambre 3 na salo ugasanga wewe wavuye Burayi ushobora kuronka aho wakirira umushitsi abana bawe barashobora kuronka aho baryama nawe barashobora kuronka aho uryama kandi harimo ibintu byose igikoni ibintu bijanye ahantu ho kugirira gym n'ibindi warabibonye noneho natwe rero turasemerera abantu mwese mugomba kubaka ivyo bikorwa muze mutwiture tubibakorere na cyane nyambara ugomba vuga ati twebwe nta mafaranga dufise murumva yuko twari turose bagwiza tunga dushobora gukorana utashaka gukorana nabo urashobora gukorana na banke ngaha mu Burundi zirahari zitanga amafaranga ariko nukuri turagomba gushira inguvu kugira ngo ubu buraro rusangi mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Gitega igihugu cyo cy'u Burundi bugwire ugiye mu Rutana iyo uvuka uvuye Burayi uvuye muri Amerika ushikiri wawe cyangwa uronke aho panga inzu vyoroshe nivyo vyiza ni tugira ngo natwe tuje ku muvuduko dutera imbere nk'abandi none mbega muri wa mugambi Kabaragaza Building Company yashira imbere yo gutsimbataza imbona kazoza hari ico umushinga ntahise ndayiga yasaba leta icyo dusaba leta nuko tworohereza kandi ikindi kintu dusaba leta nugushishikara yiga kuri iyo migambi kugira ngo igihugu cyacu kigira ishusho nziza mu makungu ubwa mbere twebwe muri Kabaragaza Building Company ikintu twifuza canke ineza twashize imbere kugira ngo dushike kuri iyo mbona kazoza tunafashe gushitsa imbona kazoza igihugu cyacu cy'u Burundi kishike ko vyoroshe nuko twogwiza uburaro abanyamahanga baje mu gihugu cy'u Burundi bakaronka aho bararaho vyoroshe kandi hazimbutse kandi atari kuvuga ngo bashikire mu cyumba kimwe umuntu akagira uburaro rusangi mugabo ugasanga umuntu ashikiye mu nzu y'ivyumba 3 niho na bamwe baje kumuraba baronka aho baruhukira ibintu nk'ivyo nkuko wabibonye hari Bugande twabibonye none nawe mu gusozera mwamenye yuko umushinga ntahise ndayiga yateye akama bafise ubushobozi na cyane abari mu nzego z'igihugu gufata iya mbere mu kubaka inyubako nziza aho basanzwe bavuka mu ntumbero yo gushikana iterambere kure y'igisagara ijambo mfise none arangiriza ko nagoma nsabe abantu bari mu nzego z'igihugu mu Burundi nabo bashire bafati ya mbere baje kubaka iwabo ku gatumba bazoba bariko barateza imbere ikisata cy'inyubakwa nagoma ndakubwire mwene wacu tugishika ikampara twakiriwe n'umuntu asanzwe ari mu barongozi b'inamashinga amateka muri Uganda yiyubakiye apartment yiwe
kandi vy'ukuri akoresheje rya shirahamwe dusohoye turiko turakorana muri iyi minsi OTC Charles Technico. Nagomba ndakubwiza ukuri warabonye ngena twakira neza. Mugabo yatubwiye ati nk'ubu bompamagara ngo nje mu nama ati ubu nyene cyangenda. Ariko niwe yadusereva. Adusereva nk'abanyecubahiro. Ariko nta nivyo batwaye twifiti. Nagomba nsabe rero abantu bari mu nzego z'igihugu cy'u Burundi. Nabo bafati ya mbere mu kuja kubaka amazu iwabo. Na cyane cyane ku masantere bavukako. Igihugu cy'u Burundi nituteze imbere Bujumbura gusa, nituteze imbere mu bisagara gusa, tuteze n'imbere ku Gatumba. Niho ubona amagasekebuye yubatse mu misozi mu rugendo twakoze, amazi akomakomeye ama etage, ugasanga umuntu yakubise etage ku musozi kandi ugasanga arafise n'umuyaga nkuba, ugasanga afise n'umuyaga nkuba. Abatagiye imiyaga nkuba barashizeho amapano soleil kandi ugasanga ibintu bimenze neza. Rero mu Burundi nimuze tuvibuze mutije ubuntu. Umuntu wese nyamba wahawe akazi na leta umenye ko leta yakwizeye mugabo ugomba no gukora ivyawe. Murakoze. Mwamenya kandi yuko go rugendo yarusozereye mu ngoro y'Imana aho yemeza yuko ari ingoro yakuyemwe umugisha ndetse kuri uwo munsi akaba yahavuye agabanye nkuko twabibonesheje amaso yacu. Jewe mwari muteze yompi nindu warugira neza na neza mu gisagara ca Kampala. Ino ni The Real TV Show naho ubutaha.